ni byiza. Ese umwami wacu yoduha umugisha. Icyifuzo nuko namba ntimwigere mwibagira yuko igikorwa c'Imana ari igikorwa c'indengakamere. Mwemu yari kuri William Branham ni mwemu w'indengakamere, ni mwemu yera. Kandi iyo mwemu nyene, iyo nkingi nyene y'umuriro yimukiye kuri William Soto Santiago. Ni igikorwa c'indengakamere, si ikintu gikorwa n'umuntu, ni ikintu kizanwa no guhishurirwa kuvuye ku Mana. Ni ikintu kizanwa no gutahura canke ivyiyumviro vy'umuntu. Wewe ukwiye kubikura mu mwuzuro mu mugambi w'Imana. Ubigumanye naho ico vyozana ni ishengero ry'umuntu rishingiye ku vyiyumviro vy'umuntu. Ese Imana yobampera umugisha ikabahegezagiza imigisha yose. Ni byiza. Mwene data Carlo atubwiye yuko hari abantu 270 bikonekise bari kumwe natwe, abakozi b'Imana bariko baradukurikirana, n'abantu bo mu bihugu bitandukanye vyo mu isi yose. Ni byiza, ni neza cyane. Turashaka kurungikira indamukanyo bose mu izina ry'umwami, kandi turashaka gusubiriramwo abo bantu ko bomenya mu bwenge bwabo yuko igikorwa icy'umwami Yesu Kristo yatanguje igihe yavuga ati ntimugende mwemu yaratabanje kururuka ngo abururukireko, kuko umwitsa niwe azobarongora. Ni igikorwa c'indengakamere. Igikorwa ishengero rya Kristo ni ishengero ry'indengakamere. Wewe kugerageza kuritunganya nk'ishirahamwe, wewe ukamera nk'uri kararondera ubumenyi bwo mw'ishirahamwe, uzoronka intsinzi. Uzoshobora kuronka intsinzi, ariko rizoba ari ishengero rigizwe n'umuntu ry'umuntu, atari ishengero rizozamugwa. Ukora izamugwa ni mwemu yera. Uwatanguye igikorwa ca Kristo niwe azogitunganya anagisozere. Azogitunganya yongera gisozere uwagitanguje. We ntiyigeze akuraho mwemu wiwe kugira ngo hashire umuntu amusubirize umuntu azanye ububasha bwiwe, ubwenge bwiwe canke ivyiyumviro vyiwe vy'umuntu kugira ngo aheze atunganye igikorwa. William Soto ntiyari umuntu yitwaje ivyiyumviro vy'umuntu, umuntu yitegura nk'uko umuntu yitegura. Yari umuntu atarafise ivy'imyiteguro nk'iy'umuntu, kwari ugutegurwa na mwemu w'Imana. Uko niko bimeze kugeza n'ubu, kugeza ishengero rizamuwe. Mwene data Miguel si umuhanuzi, si umuvugishwa, kandi si n'umuntu n'umwe asumba n'umwe muri mwebwe mu buryo na bumwe, nta na gatoya. Twese turangana neza neza. Turi mu ntambuko yo kurindira no kwitegura, ariko ubutumwa bw'umumarayika buratunganye. N'ubutumwa butunganye, kandi ubwo butumwa nibwo buzokora ibitegerezwa gukorwa vyose. Kubw'ijambo rirema n'iryari yabwigishije ubwo butumwa ejo ku mugoroba niho we yabuvuze. Avuga yuko ari ijambo rirema riboneka muri Bibiliya yose guhera mw'itanguriro kugeza ku iherezo. Iryo jambo rirema niryo ryagumye ribonekera mu kanwa k'abavugishwa, niryo ryari mu kanwa k'intumwa, kandi niryo ryari no ngaha mu kanwa k'umumarayika w'umwami. Kandi Imana nta na kimwe ikora uretse gusa ibihwanye n'ibyo yagenye mu ijambo ryayo rirema. Intumwa ya nyuma yararungitswe n'Imana nk'uko bihwanye n'isezerano ryayo, kandi iyo ntumwa ya nyuma Imana yarazanye ubutumwa bwa nyuma, kandi guhera ngaho ukabandanya nta yindi ntumwa ndindiriye. Imana yoduha umugisha
ese Imana yodufasha. Turaramukije bene data bose bariko baratwumviriza kandi babe bashikamye muri ivyo. Uyu muntu ariko arabavugisha ngaha yararonse amahirwe yo kubana n'intumwa y'Imana mu myaka myinshi. Guhera mu mwaka wa 71 twari kumwe, namumenye imbere yaho gatoya, ariko guhera muri uwo mwanya Imana yaduhurije, aho niho twatanguriye. Kandi narashoboye kuba icyabona cy'ibintu byinshi, ibintu byabonetse, ibindi birumvikana, byumvikanye bivuye kuri uwo muntu atari umuntu asanzwe, ibintu by'indengakamere. Narabaye icyabona cy'ivyo, nico gituma mu ncuro nyinshi nama ndababwira nti mugumye neza ubu butumwa, ntibuzokwigera buteshwa agaciro, ntibuzohindurwa. Mugumye neza ubu butumwa, ntimwiteho uwundi muntu yoza azanye ibindi byiyumviro. Nimwitegereze nimba bidahwanye n'ivy'intumwa ivuga, ivyo ni kinyoma. Nimba reka dukoreshe cya cyanditswe Yesaya yakoresha ati nibitaba bihwanye n'ijambo bazoba bari mu mwiza utaraca. Bisome neza ivyo. Nimba bidahwanye n'ijambo, nimba bidahwanye n'ivyagezwe vy'Imana, bazoguma mu mwiza udaca. Ninde yoshobora kundonderera ico cyanditswe? Ntibishoboka ko ari je nobanza batanga ku kirongo. Yesaya 8:20 havuga gute? Dusubire ku vyagezwe no kuri vya bishinga intahe. Nibatavuga ibihwanye navyo, bazoba mubwira ntibuce. Tujana n'ivyagezwe n'ijambo n'intahe. Umumarayika yaje azanye intahe kandi bidahwanye n'ivyo, bazoba mubwira ntibuce, bazoguma mubwira ntibuce. Umbwiye ko ari ikigabane c'8 umurongo wa 20. Ni vyiza mukoreshe ivyo. Ndizeye umenguriya ni Louis Mario, uriya musore hariya aguma ahinduka muto, mwebwe ntimwari mwamubonye. Ni vyiza. Nuko rero twebwe tugumye neza ijambo ry'umumarayika, kandi iryo niryo rizodushikana ku mugisha wa nyuma. Ese Imana yobampera umugisha, kandi murakoze cyane kubw'ivyo vyose. Imana iguha umugisha Carlo, ikomeze kugukoresha cyane, umwami akomeze kugukoresha. Ejo tuzoba turi kumwe na mwene data Jose David Rio Sanchez. Ngira ndabasomere ngaha icyanditswe. Carlo gisome ngaho Zaburi ya 36 umurongo w'indwi kugeza ku w'icenda. Ico cyanditswe ngo ndakibasigire ngaha, n'ingirakamaro cyane. Mana, erega imbabazi zawe n'iz'igiciro. Zaburi ya 36 umurongo w'indwi. Mana, erega imbabazi zawe n'iz'igiciro. Abana b'abantu bahungira mu gitutu c'amababa yawe, bazohazwa rwose n'ibiryoshe vyo mu ngoro yawe. Kandi bazohazwa rwose n'ibiryoshe vyo mu ngoro yawe, kandi uzobashora ku ruzi rw'umunezero wawe. Kuko aho uri, bandanya, kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo. Mu muco wawe niho tuzobonera umuco. Mu muco wawe niho tuzobonera umuco. Amen. Umuco nuguhishurirwa, aho wewe utegerezwa gusanga uguhishurirwa. Ni mu guhishurirwa uko Imana iha umumarayika wo mu gihe, kuko umumarayika w'igihe twebwe turiko turabamwo niho habonekera umuco. Uwo muco, uko guhishurirwa, kuri mu mumarayika. Wewe urondereye uko guhishurirwa mu bindi bintu, mu bundi buryo,
ntuzobona umucyo mu mucyo wawe, mu mucyo w'umumarayika, umucyo w'Imana itanga, niho tuzobonera umucyo. Aho niho dutegerezwa kuronkera guhishurirwa. Ukurondereye mu kindi kibanza ntuzohasanga umucyo, ntukuzoba ari guhishurirwa. Ese Imana yodufasha gutahura aka karongo. Mu mucyo wawe niho tuzobonera umucyo. Imana iduha umugisha. Murakoze cyane bene data. Urakoze musore.